nashaka gusoma ijambo imbere ko dusenga dukura mu muhanuzi Yesaya igice cya 51 aho hariho amajambo y'igiciro. Muri Yesaya 51 murongo wa mbere ngo nimunyumve yemwe abakurikirana ukugororoka, yemwe abarondera uhoraho, mwitegereze igitandara mwasatuweko n'inganzo mwimbwemo. Mwitegereze Aburahamu sogokuruza na Sara yababyaye ngo mu mubabaro, kuko hamwe Aburahamu yari akiri umuntu umwe rudende, namuhamagaye nkamuha umugisha nkamugwiza. Murongo wa 3, kuko jewe Uhoraho namaze Siyoni umubabaro, namaze umubabaro imisaka yaho yose, kandi ubugaragwa bwaho nabugize nka Edeni, n'ubwiranyange bwaho nabugize nk'itongo ryanje jewe Uhoraho. Hazobonekamwe umunezero no guhimbagwa, bo nishimwe n'ijwi ry'inanga. Umurongo wa 4, bantu banje nimunyumvirize, hanga ryanje mu ntege ugutwi, kuko icagizo kizova kuri jewe, kandi nzoshinga amateka yanje ngo abe umuco w'amahanga. Umurongo wa 5, ubugororotsi bwanje buri hafi, agakiza kanje karaserutse, amaboko yanje azocira amahanga amateka. Aba ku kiyaga bazonyitega ngo bazogira ivyizigiro vyabo muri jewe, kandi ukuboko kwanje niko bazokwizigira. Umurongo wa 3, nimwunamure amaso yanyu mw'ijuru, mwitegereze no kw'isi hasi, kuko ijuru rizokamangana nk'umwotsi, n'isi izosaza nk'umwambaro, n'abayibako bazopfa nk'isazi. Ariko agakiza kanje kazokwamaho ibihe bidashira, kandi ukugororoka kwanje ntikuzogira iherezo. Umurongo w'7, yemwe abazi ibyo kugororoka, ihanga rifise ibyagezwe byanje mu mitima yanyu, nimunyumve. Ntimutinye ibitutsi, ugutwengwa kw'abantu, canke ngo murandugwe imitima no gucokora kwabo, kuko inyenzi zizobajya nk'umwambaro, n'ifukunyi izobajya nk'ubwoya bw'intama. ariko kugoroka kwanje kuzokwama ibihe bidashira, n'agakiza kanje ukurunganwe ruzogenda rukurikirana. Ukumbure gushikano iri jambo gera ry'igiciro, uyu ni umuhamagaro w'ubwiza uwo Imana yaha ubwoko bwayo kugira ngo bamurabe, ngo nimunyumve. Yesaya 51 murongo wa 1, ngo nimunyumve yemwe abakurikirana ukugororoka, mwebwe abarondera uhoraho. Bene data n'abashiki banje, mbega tworondera iki kindi muri kino gihe? Ni kihe kindi mbega twohanga amaso? Ndiyumvira yuko ikintu kimwe ico twovuga tugasoramo tukavuga ariyo ntego yacu, ubuhungiro bwacu byose muri byose. Rero turanezerwa yuko dushobora kumva ijambo ryiwe, kandi tukumva umuhamagaro wiwe. Igihe dusoma ijambo ryiwe, uwo ari umuhamagaro uturaba, kandi turashobora rero kwishura uwo muhamagaro. Turashobora kuvuga, ego mwami, turi hano, twebwe nk'ubwoko bwawe, twebwe nk'abo watoranije, kandi turashobora kuraba ibyo wakoze. Hanyuma arabandanya akavuga ibintu byose bizoshika, ibintu byose bizoshika mu bihugu by'abanyamahanga, mu moko, ibintu byose ku isi, ku ijuru, ibintu byose bizoshika. Ariko turazi ikintu kimwe, uhagaranye nawe kandi ari uwiwe agumana nawe mu bihe no mu bihe bidashira. Nico gituma turashima cyane bene data n'abashiki banje yuko dushobora guhimbaza Imana yacu kuno mugoroba, kandi tugashobora kuvuga kuno mugoroba tuti, mwami tuvugishe, tubwire ibyo ushaka kutubwira bivuye mu ijambo ryawe
bivuye kuri mwe mu wawe mwiza biciye ku mukozi wawe. Nibyo icyo cyo cyifuzo cyacu, nibyo duhahamira. Ndiyumvira yuko icyifuzo cy'ubwoko bw'Imana cyamye ari kumenya icyo Imana yavuze. Mbere no mu kiriya gihe cy'umwami wacu igihe yaza, turasoma yuko hariho abantu muri bo baba batwaye icyo cyifuzo, baba biteze uko guseruka guhambaye, biteze uwo Mesiya igihe azoza, kubera yuko byari byaravuzwe. Ndiyumvira yuko mu bihe byose abantu bama bitega umwami, kandi natwe muri kino gihe cya nyuma rero, mu gihe tuzi yuko ukuza kube kuri hafi cyane, turamurindiriye tubihahamiye, turashaka kuba twiteguye igihe azoseruka. Nicyo gituma twebwe turakorana, tugasoza tugakorana, turashaka guhimbaza izina ryiwe, tukamusenga kandi tukamutazira. Turashaka kandi no kumviriza ibyo ashaka kutubwira. Nibyo Yesaya 51:7, yemwe abazi byo kugororoka ngo kandi bakunda ibyo kugororoka, ihanga rifise ibyagezo byanje mu mitima yanyu. Iki ni ikintu c'ubwiza c'igitangaza. Sindabizi Paulo igihe yategerezwa kwishura, ni nta nkeka, ni imbere ya Agripa, sinzi neza, nabisomye mu yindi minsi mu byakozwe n'intumwa. Byari by'igitangaza igihe yashobora kuvuga, akavuga ngo nishura ku by'ibyagezwe n'ibyizigiro byacu. Ibyizigiro byacu nibyo. Ibyo rero ni by'igitangaza. Ibyo jewe byankoze ko bikomeye. Murabizi, kubera ko yizera n'umutima wiwe wose, akizera ijambo ry'Imana ryose, kubera ku ntango gushika ku iherezo, kubera ku itanguriro gushika ku iherezo. Nta kintu na kimwe gishasha yarafise gishasha, ariko yabyizera ibyo n'umutima wiwe wose, kandi ibyo rero byari bihambaye kuri jewe. Hanyuma abantu ntibashobora kumutahura, kumbure abantu ntibanadutahura natwe, kandi nk'uko twabyumvise hano yuko baradutuka cyangwa bakadusuzugura ibi n'ibindi, ibyo shika byose, ariko twebwe ntidukeneye gutinya. Hano ni ku ijambo rivuze ngo ariko turashobora kuba twizigira cyane umwami wacu, kubera yuko yabaye kuri twebwe byose muri bose, kandi azotujabukana ibyo bintu byose. Ibyo rero turabinezererwa. Reka rero duhaguruke, kumbure dusengere hamwe, hanyuma mwene data Frank araza kutuvugisha. Data twese uri mu ijuru, turagushimira n'imitima yacu yose kubwo iyi saha y'ubuntu y'uno mugoroba, mwami, yuko uburyo bushasha twaje kugira ngo twambaze izina ryawe ryera ry'ububasha, kugira ngo tugusenge, kugira ngo tuguhimbaze, tugutazire, kugira ngo tukurimbire amashimwe, kubera ko uri umwami wacu, uri umukiza wacu, kandi uri Imana yacu. Haleluya. Turagusenga kandi kuno mugoroba kubw'ijambo ryawe ryera ry'igiciro, iryo watubwiye guhera ubu kwino saha, kandi turabizi mwami yuko waduteguriye n'ibindi bintu byiza. Turagusaba ngo utugire akagongwe kuno mugoroba, ukure ibintu byose muri twebwe bitakunezereza, untunganye mwami, ututunganye twese, tugire abatunganye muri wewe, utugire abejejwe kugira ngo ushobore gukora byose muri bose. Utange, uduhe ubuntu bwawe, kandi tubwe twese, twebwe abaje kuno mugoroba kugira ngo duhimbaze izina ryawe ryera. Uhezegere mwene data mukundwa, uhezegere ubwoko bwawe, uhezegere mushiki wanje na mwene data, uhezegere ubwoko bwawe bwose ku isi yose mwami. Kuno mugoroba mwami, kumbure hariho abagwaye, kumbure hariho abanyantege nke, kumbure hariho abababaye, turagusabye tuguhaye byose, kuko turabizi yuko urashoboye byose kubigira byiza cyane. Izina ryawe nirihimbazwe, izina ryawe nirishigwe hejuru ubu no mu bihe byose. Haleluya. Wewe umwagazi. Amen. Amen. Turicara. Turashimira cyane umwami yuko dushobora gukorana kugira ngo dusenge, turondere mu nyonga hiwe, hanyuma tumutakambire ngo adufashe, ngo aduhezagire. Twaranezerewe kwa Mungu inyuma y'igikorwa c'Imana izirici,
twari tunezerejwe no kubona yuko icumba nk'uko ntushobora kubibona cyari cyuzuye gushika no mu kibanza cya nyuma, ariko si ibyo gusa, ahubwo n'ijambo ry'umwami. Rimwe na rimwe birakwiye ko usoma ibintu bimwe bimwe, kandi muramaze kubona narabivuze hano kuwa gatandatu ku mugoroba, igihe nasoma inkuru y'uriya mu Jesuit, umuryango w'abapatiri wari mu mugwi w'ikidini c'Iroma, w'idini y'Iroma iyo myaka myinshi, n'ibikorwa byinshi, ibintu byinshi bikorwa atari kimwe twaba twikekamwo, ingene bikorwa n'ikiganza kiramvuye n'uburyo bigenda. Aho rero turabona ingene byari bikuriye cyane, bikaba ibyangombwa yuko Imana ihishura ibyo bintu byose, ikabihishurira iyo mikore yose, ikahishurira uwo mwene data mukundwa, mwene data Branham. Hanyuma birakwiye gusa yuko usoma ibyo Luther yanditse bibanziriza Daniel canke ibyesho Yohana, nigeza kuvuga yuko harabaye ukumvikana canke ukwemeranya mu bumenyi bw'Imana. Rimwe na rimwe tuba dutinya kugira icyo tuvuga, ariko narabisomye kwa Mungu yuko imigwi y'abapantekoti byaravuzwe, byari byandikwa mu kinyamakuru mu buryo buboneka, ingene bose binjira mu kigwi c'amadini rusange rw'amadini hamwe n'imisengere yabereye mu mugwi w'abakatolika, bose bakaba bari ngaho, bari ndani. Umuntu yoba yarabimbwiye ibyo aheze imyaka 25, aheze imyaka 20, aheze nk'imyaka 20, sinari gupfa ndabyizeye, ndabyemeye, kuko twamenye ibihe, twabaye mu bihe aho abavuga butumwa b'abapantekote baba bazi neza aho antikristo ari. Baramurondeye aheze imyaka 30, nta muntu n'umwe yagiye kumurondera muri Arabiya canke ngo amurondere mu Bayuda. Bose baba bazi aho yicaye, bazi ingene yambaye, baba bazi byose neza. Ubu rero ibintu byose biratandukanye. Rero twe dushobora gushimira gusa Imana yuko yatwuguruye amaso, yuko yatwemereye kubona ibyo bintu byose. Kandi nk'uko uriya mu Jesuit nyene abivuga neza, akavuga ko ngo bose bategerezwa gufatwa n'ako kajambo ngo ubutumwa bwiza bw'urukundo, bose bakajamo. Nibwo butumwa bwiza bwabo, ariko si ubutumwa bwiza bw'Imana. Iryo rero ni itandukaniro rikomeye. Ibyo twizera n'ibyo twemezwa dutegerezwa kubimenyekanisha. Murabizi, abantu bose bategereza kwemeranya n'ibyo. Nimba iyo muri data Branham atahishuye ibyo bintu, iyaba atabyakiriye abihawe n'Imana ngo abivuge, rero ndababaza mwebwe, ndanavuga n'amazina. Mbega Billy Graham yoba yarabikoze? Mbega Oral Robert yoba yarabikoze? Mbega umwe bavuga ko bakomba yarabivuze, bashaka abantu benshi, bashaka gutsindira abantu benshi, bareka ibi nibi bikava mu butumwa bwabo bikagwa hasi, bitari uko abantu ntibari kuza. Imana yifatiye umuntu mu by'ukuri yari muto cyane uko umuntu ashobora kuba yomera. Hanyuma akavuga ngo igihe yagenderera ibiro canke imigwa mikuru aho abo bagabo yagiye kwibarabara atangura kurira. Aravuga ati Mwami, ati ibyo bintu byose wabihaye abo bagabo, ati je mbega mfisiki, mbega je mfisiki. Hanyuma umwami aramubwira ngo igikorwa cyawe kimeze ukundi, kandi impembo yawe ntiri hano ku isi ariko iri hariya mu ijuru.
kandi ngo wavutse kugira ngo ube umuhanuzi, kugira ngo uvuge ijambo ryanje. hanyuma aratekana. Ariko ibyo birashobora gushikira igihe urabanye aya maso y'umubiri. Yari abizi ko ari uwa mbere yagaragaye inyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose. Hanyuma aravuga ati ibiro byanje ni utuntu n'akantu k'imetero 7 ahantu hato. akavuga ati abo bagabo babiri baje bakabona ibintu je mfise, mbega nohagarara gute? Ariko si ibigaragara inyuma, si byo byari birabwa. Ibyo byose bisigara inyuma, ibyo byose bisigara hano. Ariko ico Imana yamuhaye nta wundi muntu yagihaye. Kandi inzu mbere n'inzu zishasha hamwe n'amamiliyoni nta namwe ushobora kubijana, kandi nta kintu na kimwe gishobora kumarira umuntu. Ariko ijambo ryahishuwe n'Imana ryo muri kino gihe ni iry'ubushobozi kandi rirahambaye, ni iry'agaciro, rirakenewe cyane. Turabizi yuko uwo mugabo yashikanye mu buzima bwe bwose. Ariko ubu rero nahacu ho gutanga, nahacu ho kugira intege zo kubwira abandi ibyo Imana yahishuye. Ubu rero ibintu biri uko, ku buryo bw'uko tutabivuze nta wundi muntu azobivuga, kubera yuko bitegerezwa kwinjira ahantu kanaka kandi bikagira ico bikorako, hanyuma bigahuza n'abandi. Aho rero biba bimaze kurangira, nta umuntu ashobora gukora. Iyo niyumvire yuko umuntu yahawe n'Imana ibintu ashobora kubizana bigashobora gucika ubushizi bw'amanga no guhishurirwa, mbega abasigaye iki? Ntidukwiye kugira ibintu twishiramwo, ahubwo turi ngaho duhimbaza Imana, dushimire izina ryayo. Ariko turi no hano kugira ngo ntidushire umuco ngo tuwufukire ngo tuwufuke ngo dukureho uguhishurwa kw'Imana, ariko ni kugira ngo twature mu buryo bwugurutse, tukavuga ibyo ijambo rivuga twidegembya icoshika cose, kuko ritegerezwa kuzanwa. Ndiyumvira nk'akarorero ku ijambo ryasomwe hano. Umuntu atanguye gufata ijambo ry'Imana n'ubwenge bwiwe. Haravugwa hano mu bivugwa ngo mwitegereze Aburahamu sogokuruza canke so wanyu. Hano arafata ijambo ryo muri Matayo 23 umurongo w'icenda, akaca avuga ngo ntagire uwo mwita, mu Kirundi bavuze sogokuru, ariko mu Kifaransa ngo ni data. Mu Kirundi Matayo 23 umurongo w'icenda ngo Yesu ngo ntagire uwo mwita data. Rero Aburahamu hano yiswe data, ntiyabaye data gusa adafise umwana, yari se, yarafise Isaka, yarafise umwana w'isezerano. Kandi Isaka nawe yarafise Yakobo, akagira na Esawu. Kandi muri Yakobo ninde azi ibyo? Nabyo nabisomye mu rugendo, ingene yashitse ku burenganzira bw'umwana w'imfura, agacika ku mugisha wewe. Umugabo ategerezwa gusoma ibyo byose, hanyuma ku murango biratugora gusoma neza twitonze. Ariko igihe tugize ayo masaha, ingene amasaha atandukana yo mw'isi, hanyuma tugasoma igice nyuma y'ikindi gice amasaha menshi, ni ikintu ciza cyane. Nyina yaramubwiye atumvireza ati koroko n'ibindi, imbere yuko mwene wanyu ataha uraza gushira ku kuboko ikintu kiri ku bwoya n'ibindi. Hanyuma uwo mugabo aravuga ati ariko araza ariko ntiyamenya yuko ari jewe ati mwene wacu, hariho umuvumo uraza kunkubita. Hanyuma nyina we aramubwira ati umuvumo ni wagukwako uraja kuri jewe, niko yavuze. Niko avuga neza ngo uwo muvumo uze kuja kuri jewe, kora ivyo nakubwiye. Hanyuma yaba twari Imana twovuze atumviriza Yakobo, wowe wamubeshi, we ushaje ubesha, genda vangaho genda. Mbega byagenze gute? Imana yarabihezagiye kuko yari ifisemwo umugambi.
umuntu hano ku isi ntazigira atahura inzira imana ifata. Turabibona. Mbega ndibaza ninde? Ni Isaka. Igihe yashira ibiganza byiwe, ndibaza ko ni Yakobo igihe yafata ibiganza byiwe akabinyuranya akabishira, yego yashize ibiganza byiwe ku bana ba Yosefu abinyuranije, hanyuma se wabo aravuga ati oya suko aravuga ngo aravuga ngo Imana yagize ibiganza byanje nk'uko yagize nk'uko ku bijyanye n'ibya kazoza. Rimwe na rimwe turashaka kuvuga ngo oya suko, mbega ibyo byose turashaka kubyibagira, twebwe turashaka kubyibagira. Imana ifise inzira iturengeye, ingene inzira zayo zidatahuritse hamwe n'imanza zayo ingene zidaseragurika. Jewe ico nitwararitse mwino minsi ya nyuma nuko nsubira kwiyumvira ku ntango y'ukwizera, ku ntango yacu nko kwizera nk'abizera twafata ibintu nk'uko byanditswe. Rimwe na rimwe twumva ijwi risamirana cyane cyangwa igihe byavugwa mu buryo bugumye, twamenya ko ibyo bintu tugomba kubishyira muri gahunda tutaraja kuryama, atari uko twaryama. Hari ibintu twafata, ibintu byose tukabifata neza uko tugomba kubishobora. Ndiyumvira yuko dutegerezwa kubona, kandi umwe wese ku giti ciwe, atari kubirabisha ku bandi ariko kubwiwe, yuko ntitugifise ubwo rukundo rwa mbere, ntitugifise uko kwishikana, ntitugifise uko kwiyegeranya, kubona ibintu neza, ugutumbereza neza ibintu uko twari dufise. Kandi umwami ategerezwa kudufasha, Imana itegerezwa kudufasha. Uyu munsi bisa nkaho umuntu wese arivanamwo muri byose, ibintu byose ukamenyana n'umutima nama ugikora. Ubwa mbere umutima nama waratera, hanyuma iyo habwira ikintu kivugwa ku muntu kanaka, hanyuma tukibaza ku kibazo nimba ibyo bintu bitari bimeze neza, twarondera inzira ija kuri uwo muntu, hanyuma tukamubwira ati umviriza mwene data, ati mu by'ukuri ndababaye mu buryo ubumwe canke ubundi. Haba harimwo gihagararo ciza, twagerageza guhagarara imbere y'Imana hamwe n'ibintu byose byaba muri twebwe. Hanyuma ibintu rero uko bisa si uko bisa gusa, ahubwo ibintu byarahindutse mu buryo butangaje, ku buryo bw'uko twogira n'ubwoba. Ikibazo rero kiraza, ninde azoba ku musozi wera? Ninde azobana nawe? Zaburi 15. Ninde azohaba? ngo byanditswe muri Zaburi nta nkeka canke no muri Yesaya harabwo ibintu nk'ibyo. Yoba Imana iyo biduhaye jewe nawe ibyo, ubwo bufatanye cyangwa gufatanya kwimbitse cyane kwegeranya hamwe nayo, sindabizi mwenda za Schmidt kumbure niwe wenyene hano yari hariya kwa Mungu, ariko mwisengesho rya nyuma nagize ugufatanya nk'uko hamwe n'Imana. Mu byari ko biravugwa byari bimeze nk'ibigumye bigoye, ariko byari bihambaye. Hanyuma indunduro yari nziza cyane, twagiye kubona ko nk'emu w'Imana yari ahari mu buryo bw'ubushobozi. Hanyuma turashobora guharura kwitega yuko umwami azigaragaza by'ukuri, ariko dutegerezwa dutegerezwa gukubura, tugashyiraho gahunda mu bintu bimwe bimwe, tukavuga tuti mwami dufashe tubikore. Mu mwanya umwe muri Branham aravuga ngo nimba ofise iciyumviro kimwe kiteye ukundi ku wundi muntu, bishire muri gahunda mbere n'iciyumviro kiraba ku yundi, kumbure kirashobora kuba ikizibira umugisha uwo Imana ishaka kuguha. Birakwiye yuko ugakuraho ibyumviro byose, ibintu byose
hanyuma ukaza widegembya uri imbere y'Imana ukavuga uti mwami tuvugishe turi hano kugira ngo twumve ibyo ushaka kuvuga kuko nimba icyo kintu kizibiwe Imana ntishobora kuja imbere ijanye natwe. Twasomye ku bijyanye na Yesaya 51:3 ngo jewe uhoraho namaze umubabaro mpumuriza Siyoni, namaze umubabaro imisaka yaho yose, kandi ubugaragwa bwaho nabugize nka Edeni, n'ubwiranyange bwaho nabugize nk'itongo ryanje. Ego ahabaye umusaka naho, ariko Imana yasezeranije yuko ubwo bugaragwa azobugira nk'itongo ryiwe, kandi yuko ubwo bweranyanga nabwo bukabugira Edeni nk'itongo ry'Imana. Muri yo hazobonekamwo umunezero no guhimbagwa bo n'ishimwe n'ijwi ry'inanga. Ni nkuriya yaramugaye yakize. Iyo bwa mbere barabambwiye ati simba uguruke, uwo mugogwa ntiyari gutahura ibyo bari bamwitezeko, ariko igihe yari akize nta muntu n'umwe yari akeneye kumubwira ngo ubure kumbure urashobora gusimba. Ibyo byarizana igihe Imana ikoreye ikintu umuntu, n'ubu ukeneye kumubwira ibyo ategerezwa gukora. Abazi neza ibyo akwiye gukora, arongorerwa mu mutima wiwe, abazi ibyo akwiye gukora, kandi biba ari byiza bigatahurwa neza nabo bahezagiwe n'Imana. Kira gihe hariho abantu babitahuye nabi, hanyuma baraza bakamuraba mu bisa n'ibyo Imana, bakamubwira ngo himbaza Imana. Yohana 9:24 ngo turazi kujya mugabo ngari umunyabyaha ngo himbaza Imana, ngo kandi guriya mugabo ni umunyabyaha ngo turabizi. Ngo himbaza Imana mu guca urubanza nk'uko. Yego, ariko ico ni kintu gica mu bufarisayo gushika no mu bihe bya nyuma, ariko Imana ntirahinduka kandi yarakijije, kandi izobandanya kubikora. Yarakijije ingwara, izobandanya gukiza. Yarahezagiye kandi nizoreka guhezagira gushika aho uwanyuma nawe abuhezagiwe, gushikaho uwanyuma akijijwe, gushikaho natwe tuzorongoregwa kuja kumusanganira. Nagize umwimenyerezo mwiza cyane rimwe na rimwe igihe tubona amashusho y'izamurwa, abantu bose baba bagabugwe. Sinzi mwese murazi inzira yagotse ku iyo shusho ngo ibijanye n'izamurwa. Sikuriya byari bimeze. Nariyumviriye mu kubona ibintu byose, ngene mbona ibintu hano nk'uko mbona ibintu ngaha nyine kino cumba. Hanyuma kuwa mbere ku mugoroba byanje mu Kongo fata ubutumwa bwa Branham, hanyuma bwiturumbuka hita ubwufata ubwumvirize. Mbega nobabwire iki? Hariho ibintu muri ubwo butumwa nafyonze ku kabuto, hanyuma ubwa mbere ndahagarika ndibwira ati ibintu bishoboka. Sinabizi nimba nubanje ubwo butumwa mu myaka ubutumwa mu 33 mu buzima bwanje. Hariho ibintu by'ubwiza kuri ivyo. Hanyuma akavuga uko ijambo kurinda, akavuga ngo izamugwa rizoba kuburyo bw'uko twebwe abizera tuzoduga, abavuye muri Kristo twese tuzokoranirizwa hamwe, hanyuma tuje gusanganira Umwami. Atari mu buryo ubu cyangwa bundi, ariko ngo ni muri gahunda nk'iyiraho. Byari byo bwiza cyane. Akavuga nk'akarorero ngo nokunze umunsi umwe ko ndabivuza mwenda Samuel ashaka ko nsobanura ubutumwa bwa Branham, kandi vuba nzobikora. Aho rero nk'akarorero aravuga
ati ubu butumwa mvugira hano buja mu isi yose bugasobanurwa no mu ndimi gushikana hariya mu mashamba. Hanyuma akaca avuga igihugu kimwe gusa, akavuga Ubudagi. Hanyuma akavuga ngo mu Budagi burungikwa ari mu majana nyuma yuko bwasobanuwe. Hanyuma ndafite wenda akabuto rundi avuga ati ibi ni biki. Hanyuma uko niko byagenze nyine muri gahunda, ariko nari nihebye cyane, narese kwiheba igihe biri imbere yacu agitabibona, ariko ndabibabwira biciye ku muntu aba afite ubukozi bwo gukora, nta wundi muntu abimenya. Hanyuma muri Dr. Branham yavuze ibintu bihambaye ngaho, nubwo akunze kubicisha hano nk'uko nabivuze, nubwo binkora ko ntacyo bivuze, nimba ndabibereye bikaba bivuye ku Mana, ibyo byo nkora ko bikankubita byiteguriye guca bugufi, nkaca bugufi. Nibwo buryo bwonyene ko nohagarara neza imbere y'Imana, nkaba mpagaze neza. Nibwo buryo bwonyene bwo kwihanganira byose nkabyihanganira, nkavuga ego ku bintu byose Imana ivuga. Shaka kubabwira ngene bimeze. Rero igihe Imana iriko iratubwira ibifise ikintu ishaka kutubwira, ibwira umuntu uwo ari we wese, nimba byaduciye imbere y'izuru, nuko itatuvugishije. Igihe ituvugishije bija kuri twebwe, igihe ibwiye twebwe hari ikintu rero kiba, turakogwako. Ibyo rero nibice ibubamfu n'iburyo bwacu, ariko ibyo biradukorako. Ariko aho rero aca avuga, ndashobora kubivuga, aravuga akavuga nk'akarorero, akavuga ibijyanye no gukoresha kw'impano za mwemu, akavuga ngo umuntu w'imwemu, umunyamwemu, ngo yisanga ahantu ahashika ashobora no kuyoba. Akavuga ngo mutagabye biba biri hafi cyane. No hitamwo kubisobanura neza dome ku rundi imbere yuko ndabivuga, nkabivugira aha. Ico nico kibazo, ntidushaka kuba twegereye ikintu, dushaka kuba indani mu bintu by'Imana, atakigabanutse ko atacongewe ko. Ukuba hafi si kuba ku ntego, ukuba hafi birashobora kuba bikiri ku ruhande, ariko nimba mu by'ukuri turi mu ijambo ry'Imana byuzuye, aho Imana muri twebwe. Kandi umwami aravuga muri Yohana 15:7 akavuga ngo nimwaguma muri jewe, amajambo yanje akaguma muri mwebwe, musabe ico mushaka, ico muzogihabwa. Yohana 15:7. Ariko nubwo biruko, iryo jambo ritegereza guhuzwa n'iriri mu cete ca Yohana, aho Yohana avuga ngo nimba twishuwe turazi yuko twasabye Imana ibyo twahawe nayo. Rero si inkuru nk'iya Noweli aho bandika bakatondeka ibyipfuzo bashaka, ariko ni ibintu Imana idushira ku mutima, biba biri mu kugomba kw'Imana. Aho rero umwami aratwumva akatwishura. Ni ryo sengesho ryacu twese nabibayemwo mu rugendo rumperuka. Habaye umwene data umwe gusa, niwe yahushije, ariko abivuga mu bugwaneza, mu ndero nziza. Igihe rero umuntu abikoze mu ndero nziza, urababarira n'umutima wose, uko biri kose ntawe ushobora kubihora uko. Ariko yashaka kuvuga ku bijyanye n'umutwe ugoye mu buryo bumwe, akavuga mbega ngo tawureki ku byo muri Dr. Branham avuga. Ndavuga ati ndabitara nk'uko nyine yabivuze, ndabitahura neza nk'uko yabivuze. Hanyuma aravuga ati ego, ariko ni gute, mbega yabivuze gute. Hanyuma ndavuga ati nk'uko yabivuze. Hanyuma nategetse kumusobanurira. Hanyuma ndamubwira ati ndabifata nkabyemera nyine nk'uko yabishuriwe n'Imana.
hanyuma aratangura aravuga ati ego ariko umugenzi n'uyu n'ibindi aratangura yishira muri ibyo yatangura kungirana yashaka kungira nabi hanyuma ndamubwira ati mwene data rindira gato mbega uri ngaha kugira ngo wumve ibyo mvuga ati sindabyibaza yuko ushaka kuba ibyo mvuga nk'uko nanjye ntari ngaha kugira ngo unumve ibyo uvuga ngo kimwe turi babiri turi ngaha kugira ngo twumve ibyo Imana yamaze kutubwira canke naho turashobora ko turi babiri kwifata yuko nkaho menga Imana ntiravuga ndavuga ati gushika n'ubu nturakoresha umurongo n'umwe wa Bibiliya mu bintu byose Imana yatanze iha mwene data Branham ndamubwira ati wewe waciye ku ruhande rw'ijambo ry'Imana mu kuvuga hanyuma rimwe na rimwe ntidutahura rimwe na rimwe tuba dufise ibyo tugambiriye biteye ubwoba hanyuma ntitwibaze yuko turi muri ya mbere nyine imwe abo mu gihe cya Yesu bari barimo ngo mwasibanganije ibyagizwe n'Imana hanyuma mutanga imigenzo yanyu muyiha abantu ibyo ntacyo bivuze bisigura inyuma yo guhishurirwa kw'Imana kw'ijambo ryayo imigenzo nta kibanza ibigifise imigenzo n'imigigwa ntacyo biba bigifise bimaze ni ijambo ry'Imana rikogwa nta kundi kuntu byogenda nimba dushaka kubivuga duciye ibamfu n'iburyo aho Imana yavugiye ubusa dutegerezwa rero aho rero ntitwatahuye ibyavuzwe murabizi bisigura ko twatahuye ibyavuzwe ntegerezwa kuvuga yuko kwerezo umwene data mu buryo nyine butagwiriye yaransabye ikigongwe aravuga ati mwene data Frank umbabarire sinatahuye niyumvire mu byumviro byanje bwite ngira ubushakashatsi bwanje hanyuma ndamubwira ati mwene data kubera ko ibega Imana yavuze kubera ko ibega Imana yishuye ibintu ariko nta nkeka ni kubera yuko ubwa mbere tutari tubizi kandi ni kubw'iyo mpamvu yarungitse umuhanuzi kugira ngo itumenyekanishe ibyo bintu byose hanyuma nta kindi norenga ko cikosa cyo kurenga ibyo Imana yavuze murabizi yuko iyo musomye ibyete bya Paulo haranditswe ngo mwese nimwavuga mu ndimi hanyuma hakinjira umuntu atizera mbega niyovuga ati mwese mwasaze ariko mwese muvugishijwe ibyiyumviro by'umutima we bikagaragazwa yogwa yubamye akavuga ati by'ukuri Imana yagati buri mwebwe igihe mwita Branham avuze yuko amashikanwa impano zidakoreshwa mu gikorwa c'Imana imbere y'igikorwa c'Imana umuntu yasomye Bibiliya mu buryo buhagije igihe gihagije biramugora gukurikiza iyo mvugo niyo gahunda biramugora kubitahura ariko shaka kubabwira hano nimba nk'abana b'Imana tuba twiteguriye gukurikira amabwirizwa yayo aho rero Imana izokora mu gihe tuko turumvira izokora ibirengeye gusumba ibyo dushobora kwiyumvira tukibaza cyangwa tugasaba ariko dutegereza ubwa mbere kubandanya iyo nzira yo kumvira kuva ku Mana imbere y'uko Imana kumure idukoresha mu buryo buhambaye nta nkeka umuntu azi Bibiliya arashaka kuvuga yose mu uwo mwanya akavuga ngo ego ariko ngo bivuga ngaha mu bundi buryo twebwe turi ngaha kugira ngo tugwanishe ibintu imbere y'ibindi ahubwo turi hano kugira ngo duce bugufi munsi y'ikiganza cy'ubushobozi c'Imana hanyuma tuvuge tuti mwami uko niko wabitegetse twebwe ntituvuge tubibazwa ni wewe wabifashe mu kubivuga biciye mu muhanuzi wawe umukozi wawe no mu gutanga amabwirizwa n'ayamerekezo twebwe twishize munsi yabyo nico turi cyo twose nico dufise aho rero Imana irahezagira ntitwaze kifise rero imyitwarariko itumenye umutwe no kugogwa kuba twokwegeranya udupande jewe sinkicishira mu bindi ibyo byose kuri jewe ni ijambo ry'Imana ni ryo burongozi nta kindi kintu kandi impwemu yose idaciriye bugufi ijambo ry'Imana ntiva ku Mana
ico nico mwene data Branham avuga, mwene data Branham mu buryo bwumvikana kandi bwizewe, ku buryo bw'uko ibyo biguca mu giti c'umugongo no mu maguru. Turabizi biciye muri kahise. Ejo mwene data Helmut yatubwiye amakorano y'i Karshur heze imyaka myinshi. Hariho umugabo yaguma ahaguruka buri kanya kose kabonetse, umuvuga butumwa yari imbere avuga ubutumwa, hanyuma umugabo agahaguruka agahaguruka, hanyuma agatangura gutanga amahishurwa yiwe, hanyuma abantu baramumanura. Hanyuma igihe yabona yuko yariko araba ahandi, arasubira arahaguruka, arasubira arahagarika. Muvuga butumwa yari Paul Ken, niwe yari imbere, aravuga aciye bugufi ati, imwemu icira bugufi umuhanuzi. Abikorino ba mbere 14:32. Ariko si mwemu, ni mwemu w'Imana. Ego mwemu w'Imana, ariko si mwemu yari kiraganza uwo mugabo. Kubera rero kure atari mwemu igororotse, ntihari na gahunda igororotse. Ahantu hari mwemu igororotse, aho hariho gahunda y'Imana igororotse, kandi aho rero iyo mwemu iganzwa n'uwo muvugishwa, kubera ko uwo muvugishwa ahuza n'ijambo ry'Imana, kandi mwemu niwe yanditse ijambo, rero ni cemeza. Ariko umuntu ataretse ngo abigenzure, ariko mbese akaca gura ikintu ciwe bwite, akacibaza yuko ari mwemu ariko aramusunika, oya, so uko bigenda. Mwemu w'Imana niwe yashizeho, ashiraho gahunda y'Imana, akavuga ngo babiri canke batatu abantu bavuga kandi bakurikirana, si ukundi bigenda. Ariko hariho ibintu rero byinshi bikorwa, hanyuma bigashigwa ngo ni mwemu w'Imana, ngo bidafise ikibanza cyabyo. Twebwe rero nta kindi kintu dushaka, nabivuze inshuro nyinshi, mwemu w'Imana wenyene, ijambo ry'Imana yonyene, amaraso y'umwagazi n'izina rya Yesu Kristo umwami wacu, nivyo bitegerezwa gushirwa mu kibanza cyabyo. Aho rero natwe tuzoba mu kibanza cacu, kandi tuzoshobora, Imana mumbabarire, Imana izoshobora guhezagira mu buryo burengereye, kandi bire ko Imana izotanga ubuntu bwinshi cyane ku bijanye n'ibyo. Dutanguye neza, tugatangura gukunda Imana n'imitima yacu yose, hanyuma tugakundana hagati yacu n'imitima yacu yose. Niba atakintu na kimwe tuvuga kibi ku wundi muntu, mbere ku muntu n'umwe, ariko tukavuga neza, tukavugana neza hamwe ku bandi ko byanditswe, hanyuma tugakurikira neza inzira y'Imana. Nta kindi umwami yokora kiretse kubana natwe no kwishura no kwemeza ijambo ryiwe, kandi tuzogira icuka, ico Imana izokwiyumvamwo neza, ico tuzokwiyumvamwo neza, ico igikorwa camwe mu yera kizoshobora kwigaragarizamo. Ivyo twokwifuza gusa. Nasomye kuno mugoroba inkuru ya Dawidi igihe yaharura abantu, haravugwa yuko ngo ni Satani niwe yamusunikiye kubikora. Samweli wa mbere 24:2. Hanyuma iyo nkuru yose ikagenda uko, hanyuma umwami agashavura, hanyuma abantu bari maze guharurwa, haravuga ku murongo w'indwi mu ngoma za mbere 24 ngo ibyo bintu bituma umwami araka kuyo yahanye Abisirayeli. L'iniquité de ton serviteur, car j'ai agi dans un grand aveuglement. Un tel homme de Dieu, yakoreye mu guhuma. Il est en effet le fils de David. Uyu Imana imuvuga gusumba uyundi. Aremera hano akavuga ngo navuze nk'uhumye, ariko ureke ngende ntanywe kubw'ubuntu bwawe. Mbega umugabo nk'uyu yatezwe na Satani, hanyuma akabaza umwami, hanyuma akavuga ngo ndakwinginze ngende ntanywe.
ce qu'il est et ce qu'il sera, Im- aurait dû dire David, abasigaye bari gushobora kuvuga bakavuga ngo none Dawidi abapfuye bose bangana gute we nawe uca ugenda uca usohoka uri muzima. Hari abantu benshi bapfuye, il avait noté ici, narabyanditse hano, hari abantu benshi bapfuye bari bapfuye de sorte ku buryo bw'uko 70 000 personnes abantu ibihumbi indwi muri Israeli barapfuye. Hanyuma abo bantu barapfa kubera ko umuntu umwe hari ikintu yakoze. Ariko murabizi aranditse ngo Satani ahagurukira Isirayeli, apana atari Dawidi. 21. Abikuru ba mbere mu ngoma za mbere 70. Si byiza yuko tugira ikintu kimwe dukuramo, ni byiza gusoma umuntu yitonze kuri byose, hanyuma tukamenya mbega ni kubera iki ibintu byagenze kuko byari bimeze. Hanyuma akavuga umurongo wa 15 le Jébusien, verset 16. umurongo wa 16 muri Samweli wa 2:4, maze umumarayika akibangurira ukuboko L'ange du Seigneur se tenant entre la terre et le ciel. ngo nagace ka nyuma umumarayika w'Uhoraho yarahagaze iruhande y'imbuga ya Arawuna umuyebusi. Dawidi abonye umumarayika yageseza abantu abarira Uhoraho ati Et les anciens, erega revêtus de vêtements de deuil, se prosternèrent sur leur visage. Verset 17, et David pria Dieu. Ah, c'est moi qui ai provoqué le ni umurongo wa 16, maze umumarayika akibangurira ukuboko Yerusalemu ngo hageseze. Uhoraho arigarura abuza ivyo vyago, abarira uwo mumarayika yageseza abantu ati birahaye, garukana ukuboko kwawe. Kandi uwo mumarayika Uhoraho yarahagaze iruhande y'imbuga ya Arawuna umuyebusi. Dawidi abonye uwo mumarayika yageseza abantu abarira Uhoraho aterega ni jewe nacumuye, ni jewe nakoze ikibi. Ariko izi ntama zakoze iki? Ndakwinginze ukuboko kwawe aba ari jewe kugwanya bona inzu ya data. Ubundi ngibi ivyumvo vya Yesu. Aravuze ngo reka ubu bwoko ikiganza cawe gishe kuri jewe. Yabonye inkoti karishe. Hanyuma aravuga hano umurongo wa 18, uwo munsi nyene Gadi aja kuri Dawidi aramubarira ati doga wubakire Uhoraho igicaniro ku mbuga. Murazi inkuru yose inkuru murayeze. Maze Dawidi umurongo wa 50 mu Kirundi, maze Dawidi ahubakira Uhoraho igicaniro, ahosereza ibimazi atanga n'ibimazi by'ishimwe. Nuko Uhoraho abona guhangaza ico gihugu, ikiza kiravogozwa mu Bisirayeli. Commanda alors à l'ange, et celui-ci remit son épée dans le fourreau. Que Dieu me fasse. Imana ingire ubuntu nawe natwe tugire ubuntu twese ngo tuze nk'uko imbere yayo, kugira ngo ishobore kutwumva, ishobore guherahereza byose impfu zose, ibintu byose biri ngaho. Mbega dushobore gutanga ikimazi ku gicaniro ciwe, umwami ashobore kwigaragaza hanyuma aduhindukirire. Imana ni Imana y'inyembabazi, ni Imana igira imbabazi, ni Imana yizigirwa, kandi rimwe na rimwe ntituba tuzi neza impamvu ibintu bishika nk'uko nyine bishika. Ariko hariho ikintu kimwe tuzi, iby'Imana igambiriye ni iby'urukundo, ni iby'imbabazi n'urukundo kuri twebwe, nibyo igambiriye kuri twebwe. Ntacyo bitwaye ibyo umugwanizi we agambiriye gukora, ibyo n'ibindi bintu. Si Imana yari irakariye Abisirayeli, ariko ni Satani yajemwo agwanya Isirayeli. Uko niko bimeze. Imana irakunda ubwoko bwayo, ariko Satani we yuzuranye uburake. Nta kintu na kimwe co munezereza nko kubona ibintu byose biriko biraheraherezwa birangizwa. Ariko turizera ko Imana ni Imana ya Aburahamu, ya Isaka na Yakobo, Imana y'ukuri itavugiye gusa muri twebwe, ahubwo yatuvugishije kandi yabanye natwe. Kandi ndavuga ko nibaza ko ni Isaka yavuze
qui a été mis ngo umwami niwe yambereye umwungere mu marayika yanjanye ubuzima bwanje bwose. Yavuze umumarayika w'isezerano ni itanguriro 26. turashobora kuvuga yuko ni umwami niwe yabaye umwungere wacu, yadutwaye akatuziganya gushika kwino saha. Mu byizere niwe nta wundi, niwe yanziganije, niwe yatuziganije twese n'abandi bose, si twebwe ubwacu ariko niwe wenyine, kandi niwe dushaka gushimira n'imitima yacu yose. Ndifuza ko igihe cyoshika aho na hano novuga neza mu buryo bwidegemvya ijambo ryiwe mu maso hakaka. Imana ashobora gukora ibintu byose uko haguma hijimye impande zanje, kumbure niko ubuntu bwayo, umuco w'ubuntu bwayo ushobora kwakaka, kuko twebwe nk'urubyaro rwa Aburahamu nta kundi kuntu twabigenza kiretse kuraba ko bitaboneka nk'aho tubibona. Nimba turabye ibiboneka, aho rero twoshobora vurunga bikatuvanga, ariko turabye ibitaboneka nk'ibiboneka, aho rero tuba dufise kazoza k'ubwiza, tuba dufise amasezerano y'ubwiza y'Imana, kandi tuzobona n'ibindi bintu bihambaye bikomeye ibyo Imana isohoza. Ni amasezerano niyo Imana izosohoza, nta nkeka 100%. turashobora kubyizigira, kandi nubwo ibintu byinshi byashitse, ariko ibyo Imana ikora biracaza, kandi turemezwa yuko Imana izotanga kubwo buntu ibihambaye cyane n'iby'ubwiza cyane n'iby'ubushobozi. Ntidushaka gucika intege, ibyo nshaka kubyibwira jewe ubwanje, hanyuma ndababwire mwese, ariko tujye imbere n'Imana yacu. Kandi nk'uko nabivuze ku ntango, Imana yahishuye ijambo ryayo si kugira ngo ritakarire mu musenyi cyangwa ngo rihambwe ahantu kanaka, ariko ni kugira ngo rivugwe, rimenyeshwe bose, hanyuma abantu bakugwe mu muvumo w'i Roma, bakugwe mu muvumo wose, hanyuma bakorere Imana bidegembya. Kubw'ibyo Imana iduhe ubuntu bwayo gushika ubu twagumye mu kugwanirira kumbure umwami azodufasha kugira ngo dutere dufise ibigwanishwa by'Imana. Ariko kuri ibyo bidukwiye ko tugiwa dufise ibigwanishwa bishasha byuzuye bikwiye. Nabwiye umwami ati nditegure gukorera, ariko ndashaka kugira cakigwanishwa kimwe bene data baba bafise ku ntango, ubushobozi ku bushobozi bwose bw'umwansi, atari gato hano akandi gato hariya, ariko kukumera nabi kose k'umugwanizi kose, ububasha bwose bw'umugwanizi bugategeka guca bugufi, hanyuma ubushobozi burengereye bwose bw'Imana bukanesha, hanyuma Imana ikaronka ibyo yemerewe. Kandi rimwe na rimwe tuca tubona ingene tutafise inkomezi, tukabona yuko tutashobora kubyihanganira igihe kirekire, ariko turagiye gusaba Imana kugira ngo itugire abakomeye. Murazi ivyanditse ku Bisirayeli ngo umunyantege nke muri bo azomera nka Dawudi, ngo umunyenkomezi nawe amere nk'umumarayika w'umwami ku mutwe wabo. Iryo ryose izano ry'Imana. Umunyantege nke azomera nka Dawidi. Mbega kuri Dawidi byagenze gute? Yikuye kuri Goliyati n'akantu gato, kubera ko cyari ikiganza c'umwami. Ibyo rero ndabivuga ahantu kanaka, ntacyo bitwaye amerekezo ayo Dawidi yoba yararekuriyemwo iryo buye, iburasirazuba, uburengerazuba, ubumanuko cyangwa uburaruka, ibyo ntacyo bivuze. Imana yarongora iryo buye ku buryo bw'uko ritegereza kuja, si ubushobozi bw'umuntu cyangwa gukomera kumenya k'umuntu, ariko ni iby'Imana. Umuntu murazi ngene ashobora gutumbereza, twatumbereje neza tugahusha aho twataza kugema. Abantu benshi berekana aho batumbereza n'urutoke, ariko bagahusha n'ikiganza cya kabiri. Twabikoze inshuro nyinshi, ariko hamwe n'Imana nakira kumwe gihusha, hamwe n'Imana biratumbereza bigakubita. Kandi tuza kwizera n'imitima yacu yose yuko mu kugarurirwa byuzuye bw'ibintu byose
byose biragenda bigashika no ku bigwanishwa byuzuye mu guhoza kw'ishengero, yuko tuba turi hamwe turi umutima umwe n'inama imwe, duje umutima n'inama kwa Mungu. Nibaza kuti byose bigiye gushika, mbega nivyo byose biri gushobora gushika. Icuka cari cuzuye ubushobozi bw'Imana, kandi aho mu bumwe abantu ntibagire ikintu na kimwe baba biteze ku muntu ari imbere, ariko byose bakabyitega bivuye ku Mana, umwe wese ku giti ciwe. Aho rero turabyakira bitanzwe n'Imana. Nibyo umuntu wese, abantu bose bicaye ngaha bakumviriza ubutumwa, hanyuma nyuma y'ubutumwa ukiraba imbere yawe ukiyumvira reka turabivye agiye gukora, kombure agiye gukora n'ibindi. Aho rero turatahura, ntituratora impamvu twicaye hano. Turi hano kugira ngo turabe imbere mu gikorwa c'Imana, ngo turabe uwo mugabo. Niba turi ngaha kugira ngo turabe uwo mugabo yavuze turabe ico akora, ariko niba turi ngaha ngo turabe hejuru kugira turabe ivyo ishobora kudukorera, dutegereza kurindira igikorwa c'Imana, apana kurindira ibivuye habwirwa ubutumwa, ariko ibivuye mu ijuru. Kandi bizoza ibiva habwirwa ubutumwa biraza bikagenda, ariko bivuye mu ijuru biraza bikaguma, kandi bigira ico bikora muri wowe no muri jewe hamwe no mu bandi bose. Kandi ibyo dukeneye uguhoza kuzuye n'ubutumwa, ariko hanyuma nk'ishengero ryose turakeneye no kubona ibintu byose nk'uko twabihawe muri rusange, kandi Imana izobiduha kubwo buntu. Hahimbaze izina ryiwe ryera. Amen. Turahaguruka dusenge. Data twese uri mu ijuru, turagushimira n'umutima wacu wose kubwo ino saha y'ubuntu. Turagushimira kubw'ijambo ryawe ryera ry'igiciro. Turagushimira Mwami ko watwemereye kuza nk'uko turi, kandi yuko waduhaye kwihebera byuzuye mu biganza byawe. Turazi igihe ico tubayemwo, kandi Mwami no kwakira ikivuye kuri wewe atari mu mubiri ariko ibyawe Mwami. Watuvugishije mu buryo bw'igitangaza uyu munsi. Turi hano turanezerewe, dushobore kurambura amaso kuri wewe, kuko uri intango kandi uri iherezo. Haleluya. Izina ryawe ryera nirihimbazwe kandi rishimagizwe. Waravuze ngo nimunyumvirize mwebwe abantu banje, kandi namwe hanga ryanje. Kandi waravuze ngo muri wewe hazosohokamwo inyigisho, kandi inyigisho yavuye muri wewe Mwami. Turagushimira bivuye mu bwina bw'imitima yacu. Mana rero nimba yoba utavuze, mbega twubaye turi hewe uyu munsi? Ariko waravuze Mwami, kandi warigishije Mwami. Mwami turabona ibihambaye byose ibyo wavuze, kandi wabisoje mu misi yacu, uranabisoza. Urakoze kubw'ibyo Mwami. Guhimbaza no gusengwa bibe ibyawe n'umutima wanje wose. Uhezagire ubwoko bwawe ahantu hose mu bibanza byose Mwami. Uhezagire abatoranijwe bawe, ubarongore, ubaje imbere. Turakeneye ukubaho kwawe, turakeneye mwemu wawe mwiza, turakeneye yuko wishura Mwami, ko wimenyekanisha ku bwoko bwawe nk'uko wabikoze ku ntango Mwami. Turagusenga mu izina rya Yesu. Amen. Amen.